Mbega nuwe buyinga Miki bakoresha gute ashobora gufata ijwi rya kuko muri rya Suguwa turumvamo Jay-Z. Ego. Turumvamo Jay-Z na Big Fizzo, Jay-Z na Bantu Boy wapi na wapi. Vyagenze gute izo kontra zimekuia wapi? Cheers, toast the crime. Suguwa, Suguwa, Suguwa kizanga, Suguwa. Chacha menge, saliza sabina tugende. Cheers, nyuma ndanga nyembe, karibu gazani kupiga nyembe. Cheers, hey, inaweka gizani, ongeza mdundo nikule kichwani. Tabasamu ndio moja moja tugada. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry. Buja Flavor chakanya makuru chama kibaza no shambuga muri industry Buja Flavor. Uko tuma tubikora reka tuze dukemurikira Imana hamadutse dukemurira abakunzi ba Buja Hit TV. Mugara bandetse bakunzi ba Bude turakunda cyane. Right now turi kumwe n'umutumire witeka. Wa mutumire novuga wa undi je na nifuje kuzokorana nawe ikiganiro genda waze byinshi koma abikora gute wibaza yuko abigenza gute ni DJ Miki bite Miki biraza neza Pressure yes novuga uyu bro yuko natala kubasara afise ingabire yiwe irarenze cyane afatanya Jay-Z agafatanya na Big Fizzo kandi ukibaza yuko baba barakoranye baba barahuye Miki ni umuntu yibaza ibintu bikora gute Miki ibintu noca mpera ku ntanga ubwenge byatanguye aho nabihereye ego kumbure jewe rero namutumiye rero kuya tuvugane nawe rimwe canke abiri canke atatu ane kuvuga mu siguro aza kuduha kuvyerekeye ibintu tugize bisi tubona kuvyerekeye support atanga mu buryo mu nzira yiwe kandi birafasha cyane kuko indirimbo ziwe agerageza guhuza abaririmbyi benshi b'abarundi n'abaririmbyo hanze tuvuze ba Jay-Z ba Chris Brown ba Rick Ross novuga ba Kanye West agerageza kubahuza n'indirimbo kubashira hamwe n'indirimbo z'abarundi kandi zikaca zironka ya opportunity yo kuvuzwa kuri zambonisha kure international tusize kuvuga nka Trust Urban bigenda gute rero wabyatanguye gute bimeze gute DJ Miki Bonje kama ndi president wa DJ Miki handi mu DJ nga mu Burundi sanzo kwera ngayo kwa byo mu Burundi muri team itwa Holy Star DJs na team itwa Vab ego hama bon masha bneza atangije mu DJ nk'abandi mugabe ikintu cyose intango tugeze ko ronka wakibonye cyane je natanga kwibona hari mu DJ muri Kenya itwa Vin Vader nagiye kuri internet nasanze yakoze mashup indirimbo itwa Melanin cyasanga so my postings posting ati ibintu ushobora guhuza no muri ibi direct uri mu DJ ni byiza reka ndagerageze kuno nanabikunze byarangiye cyambere twateka ngerageze ndabiko no kuko nanje ntawanyibingishije gusa iyo uri umuntu koshiramo ikintu umutima ishaka kanayikundisha ikintu nabyisanze hanyuma maze kubitangura ndiko ndabikora jingle nga mu Burundi abantu byagoye kubajamo kuri ikintu wenyene nibinatahuritse benshi babona akamaro ngaje namaze kwati ibintu ashobora kudufasha cyane ejo kumenyana n'abandi cyane kujabuka hanyuma ndakora mashup ngatanga inkora mashup z'abandi z'abarundi mbwa nkavanga n'iz'abanyamahanga cyane nakuri z'abanyamahanga niho rero nakoze mashup yitwa Fire ya Davido ego cina postinga kuri Instagram da postinga shutaga bisanzwe abarinzi rero bafite ibintu byinshi birengagiza cyasanga ariko like ya Davido official Instagram yiwe wa like ndavuga ati oya ati anjyana amakonti ya fu ndafyonda ko ndaraba cyasanga ushobora verified n'abantu benshi kurikirana ati ibintu Davido inza kunda ari umuririmbyi yemewe tutanabona ati ibintu byiza reka bandanya cyane bandanya niyo rero hari umugenzi yaciye ambwira ati ibi bintu n'amastire y'Uburayi kuri Instagram hari ibintu bagora byo gataga abacambwira ati hari umuntu abikora kuri Trust Urban yitwa Vocal Techniques aturagerageza umunsi umwe muri mashup wasoye umutage ko utazi umuntu acaraba ego nabaye umunsi yawe gusa ndagira tag Vocal Techniques akora kuri Trust Urban mu Faransa twabwa ntsina mu nyuma sanga yagize like acayandikira acambwira ati
yaciye araba konti yanjye asanga nayo maze gukora mu mashup menshi acambwira ati nakunze mashup zawe urazindukira ndatishe ko ari emission nkora kuri Trace Urban ndavuga ati ibintu cyane ni black erega ndamurunkiye nagize namurunkiye zo bizana n'ifisi mugabo rero bwa mbere acacagura nta barundi arimo acambwira ati wewe witegure iyi tariki nzogucishako ngaho ntiyambwiza izaducishako casanga yashije kuri Diamond n'iyundi murindi yitwa Stormy Rome abarinzi b'abarundi rero après bambwiye ati miki ibintu uri guteza imbere abantu batakuzi ba Diamond kuba naronse ama like menshi muri Tanzania ama konti ya Diamond yose yarampatagije mugabo nta reaction imwe mu Burundi benshi bavuga ati ibi bintu ni byiza mugabo yageze ubishe mu Barundi cyangwa ati guhera ubu rero ko nabonye ko dushobora gutanga visibility sira nkuru z'abarundi cyangwa z'abarundi maze kuba n'abarundi benshi nakoze Mr Rika Sadbi Farias gusa rero hariyo nakoze rero ya Bantu Boy kubera bo ngene bameze je ndakora kandabereka bo abafite ama condition baraba iyo ya Bantu Boy yo nabandi twayikoze nka projet nagiye muri Bantu Boy turavugana ndabwiye ati projet imeze uku hari opportunité abambere baciye ku mugani bari abarundi nkeneye yuko abarundi mushaka ndavugana na manager wa Farias edit barabyakira neza bagati mikireka tugiye dutante mugabo umuntu mukirongera muri musigura ibintu menga yuni bisanzwe sivyo tumu DJ aje gutubesha ndabwiye mugabo nabwiye ati je fais moi confiance ukankora akazi hama mwe muzoraba le résultat ndayikora cyane wa mu DJ acambye ati kwanza sinayimuhaye aho byage nari post namutaga gusa acandikira DM ngo envoie moi tindungiriye nyene ndaza kwishishako urumva ndayimo baca bampa rero itariki ati iyi tariki tutoyicishako cyane muri Bantu Boy bararyoherwa bamara bati ni bya bindi byari rya mbere abundi baciyeko hama rero ikindi kintu naco cambabaje kandi tuko turanakosora ko raryoha ariko arambaza yambara ati uba mu gihugu cya none Lotipa akora kuri Trace Urban yego ubu mu gihugu cya tutatiri ngo nambwa ati njema mu Burundi cyambaza ati mu Burundi ni ville ni igihugu cya amani scène internationale côté musical nituzwi nanize kwisigura ibintu benda mbwiye ati abantu Burundi buri impande ya Congo u Rwanda urumva abona kumbona Burundi mba nta ryari rya mbere baronse ubundi bakora band urumva mugabo turabandanya wakora mu masha nani nkora mu masha tubana tuba bagenzi iyo mukuru ikintu kimwe rero biraboroza guhura twahanurana kambwiye ati hagira uku yambwiye ati akani keza gira urumva icambere urumva barundi baratumenye urumva cavuga ati rero ko rya mbere baciye ati reka rero tubibandanye ubu je niko nza barundi gusa kandi ko n'abantu bose bashaka ushaka aranyegera akavuga ati mike ndirimbo ngi tukavuga hama nkayikora ubu rero hariho muri imvyanyegereye twa Oleg banyegera mbwa ati mike nakora ukora mu masho meza nakunajo nkuru yanje namuha gahunda ati reka tuzu tubivugana turabiyaga mushapira soka hama ari imbere kwisoka ndayirungika ndayiruka mu DJ ati yibona gute yari ikunze tellement yaciye ambwira ngo yimumba hari mekiri ndavyo narahandi ndiko ndasanga kamera bagenzi cyane muri cyapaza kuba ntari bwasoke tarasoka kuri Instagram nyene cyane WhatsApp uravugana WhatsApp yangu WhatsApp yiwe nemo hay kuri WhatsApp ushaka kuruki mu WhatsApp ngo ni kiba bari buyo nyene kiba ari kinini kiza kiri informeze na ati yibona gute hari mekiri ma 16h acambwira ngo yimpe ngo ndayivuze ubugene tugatoya kamera ushaka kuvuza uyene umva yishimye yakine kwivuza mu mwanya turambwira ati oya mu mwanya tubwire umuririmbyi ko uducisha ko hama nanje nitegure mbwira abantu bazobirabe kubera nawe nyene emission abakeneye ko abantu bayirabe tutafata gahunda acama rero isango rero ko ragera cyo tuma nabegereye isango ni so samedi le 14 novembre 2020 sur Trace Urban ntezo mu Faransa emission yito Trace Video Mix ikoresha no mu digital advocate techniques hama homba yo yasabye exclusivity ambwiye ati ntuyisore nkeneye kwisokera iwacu sigwa n'abantu barayibona ambwiye ati miki nkeneye kwisokera ni teka tuko na ya ibintu biza rero twaciye shadow gahunda amanatu turimvira ati reka rero cyo tugira abo dushimwa kabijya tegura evenement uko bashatse ko isokera hariya mu Faransa natwe tubirabe live ego yana se team nabwiye yaba DJs twa DJs ndabenye atavuga ati nakuntu tegura evenement hanyuma twavuze umuziki hanyuma ya emission igeze tukayiprojecta ya partie yacu ciye tukayiraba live twatumiye abantu nabo baririmbyi bari nabwira Oleg abgati ibintu ni byiza tubwa n'aba DJs turatora rero lieu muri CCF so samedi
hama programme ngene imeze naciye negera hari umu evenementiel yatashitse ngaha yitwa Belo yafatiriwe Belo Gentil ego mugabo niwe ariko arimfasha mu byose ure programme ngene pande ni so samedi muri CCF twaje turonda turabe entre mba twashatse gukora amahera abantu benshi ngo amahera ngo avuna abantu umuntu umwe ni 3000 francs babiri 2005 aho azara umuntu yabonye ibikorwa 2005 c'est que umwe 2005 babiri ego 5 ubwo azara abantu babonye ibikorwa bakabishima abantu bashobora gutera intege baze dushikire hazwara umuziki w'aba Holstar DJs hamare haro n'abarinzi batwemereye kuza kudushikira hari witwa Alvin Smith turi kumwe na Wiz Design na Ole Gurumba nawe nyene ategerezwa kuba hari hari n'abandi barinzi rero batashimiye kuja kuri affiche mwavuze ati wewe ibintu kurakora ni vyiza nje urushikira tuzuba duhari hazo ari show iryoshe no gutumira abantu muzo tujye show ni so samedi hama jewe projet vise nuko ibi bintu bitahagarara nkeneye ko ejo hirya yejo umva ubu batangiye kumenya abarundi bice mu mashup nkeneye ko bamenya tellement ko ejo hirya yejo azogera igihe umuntu asohoye indirimbo batenda kubaza ngo mbone mashup iki batumenye tugende hariya ko umuntu urabanza ukamenya hama mukamenyana hanyuma nazo ko mu myaka 3 bazobaronda ati hari mu Burundi turazi y'abantu hari abantu baririmba kubera nko Bantu Boy yaciyeyo yajya mbere uburega wa kabiri nyine ko tubandanya dufate inzira yo kutagarara ibi rero bishabiza bamwe bakora ngo ba DJ n'abaririmbyi ngo ntibakundanye tuko turakorana tuko turatezanya imbere cyo byerekana yuko naho hari njyana ikiki hari abantu bashaka kubigwanya twebwe umuziki w'abarundi muri Star DJs tuko turafasha abaririmbyi kuja ukamakungu ni visibility urumva bisigura tuko dukora nk'abarundi nka patriote nsurangura umurimbyi jewe tokana umurimbyi hama tukatezanya imbere akamfata ukuboko ego hamikira ikintu ashuri nayo nkeneye gusaba uyu mu DJ muri Trace Urban ari ikintu yasabye ngiye ati miki we mu Burundi fo kunyereka yuko ibi biko biracino abantu babiraba lo fasore yo kubinyereka yasabye nime ndayivugire ngaha muze mumfashe azokurikirana emission soit azwari muhira cyangwa zo turi kumwe muri CCF cyangwa bazubirabira handi hano hose kwa Trace Urban television yo kwisi yose ya international yasabye miki wowe unyereke urabwira abantu bakore pendant l'émission émission kiraba yaba iyo mashup yacako naba itaracako umuntu afate MTV video canke photo amashe kuri story ya Instagram acagira tag vocal techniques na Trace Urban plus umva byinshi niko babibona aca bati abarundi babirabe kwani bakeneye kubanda bafasha abantu umva shogo ikintu hama na wakeneye umwereke ko acitaye no kwayihaye kwagihaye gaciro ko kwabona ko ndiho konesa kandi ariko abantu bakeneye ibintu kugira ejo cange ejo bazobandanya ego bazobagira uwo mwete yo kubizera gukora ivyo bintu nashane cyane kabisa ego Jace bakuzi ba budget urumva yuko ni Miki agerageza kudusigurira neza kuko nubundi nari nsiguro na nini yari nakenewe cyane ariko umuntu aca yibaza ati mbega nuwe buyinga Miki bakoresha gute ashobora gufata ijwi rya kuko muri rya sugua turumvamwo Jay-Z ego turumvamo Jay-Z na Big Fizzo Jay-Z na Bantu Boy wapi na wapi vyagenze gute izo contrats zimekuya wapi Miki vyagenze gute munashiva ati mbega ijwi rya Jay-Z ryaje gute muri sugua vyagenze gute wariyunguruye gute vyagenze gute Jay-Z ari kurungikiye vyagenze gute Miki ko turumva yuko ni Jay-Z tumwumva mu ndirimbo ya Bantu Boy si Bantu Boy tumwumva mu ndirimbo ya Jay-Z ni Jay-Z twumva muri ndirimbo ya Bantu Boy gute Miki vyagenze gute ari ico utari umuntu wo mu DJ biragora gusigura kubera ariko birashoboka yego birashoboka hari ibintu twitwa ama cappella ibintu ama instrumental bisigura mashup ni instrumental ibi kumwe na cappella yego cyo ndiko ndakora ko byantwara uburyo hari ama site ku internet agurisha ama cappella hari ama site agurisha ama instrumental bisigura ndasho kugura ama cappella ya ba Jay-Z akazara amajurumba hama cagira ko mixa ugasanga instrumental ya Bantu Boy birahuye na cappella acakora icyo bita synchronisation ikajana boni nk'ibirungo turaba DJ no unayimenyere akora instrumental na cappella aho mvugira ngo juste nawe tori mu DJ hama nkeneye yuko apara mu bandanda bikora jene echange ejo mari ntije uburyo nzohanuguruza akantu mbaru kuvyereka abandi kubandi ko ndabikora jene mu Burundi kandi ibintu bikora dufasha nkeneye yuko tubikora turi benshi muri benshi cyane ingabira nyinshi zitandukanye kandi na style ni nyinshi cyane amaguru y'abantu kugira bazi batera nibindi ari je sinozi maze kora amasha menshi nivyo mugabo sizoguma nkora amasha uje ifoko haza nabandi kandi ibintu naho abanyarwanda bamaze biza ngo badusumbye ni ibintu mu Rwanda bidahari mu Tanzania ntibihari ni ibintu tadukwiye gufata nk'ibintu
bava mu hinzabo none ikintu tubiye agaciro ikintu mu musumije ibindi bihugu aba ari ikintu kuba turakora nta bandi bantu bakora bikora bisigura urinze ubona umurundi akoze ikintu ari mu Burundi gaca mu Faransa twe yari nama yatuye ibura ndabakunda ntibavuga ngo ntibaraba ngo umuntu akoze ikintu ngo nindi iki baraba ikintu ngene kimeze ikintu ni ciza point ntawe gikoze ntaki bisigura mashup ni ikintu kije ngaki cyo gufasha abarundi kandi gifise n'akamaro anashima kuko wa muririmbyi bishitse nka David urumva yuko nkiyo yindi wamukoreye yaciye nakumenya yarazige like basubiza izina ikego arakumenya araba ibintu vyo wabikora aravuga ati uyu muntu nawe byari byose ntamaje byinshi ariko ndabona ivyo akora ivyo ari ivyo n'uwari we ego ni ibintu vraiment vyo gushikira kangiye kubandanya hame cyangwa rero nkene ko bidushikana handi hantu buryo na scène internationale tubimenyera umva niyo nuzobaza mu myaka ijana cyangwa imyaka ingana bazati ninde yuguruye imiryango hari mu Faransa bazati ni mashup y'umupeti fore ko bibinzira hama twite tubandanya ego yes narijya niyo nzira twama benshi baba bavuga ati mbega niyo nzira tuzocishamo kugira ngo dusambure turengane kuko uburinzi bagucisha kuri Trace Urban je nibaza yuko ko byari gushika umunsi Bantu Boy cyangwa yisugo bakacisha kuri Trace Urban gatatu DJ Mikigo sigura ari rya mbere bagutest rya kabiri rya gatatu babazi ko baratiye kabisa uyarashoboye yes tuvyizere yuko n'ababaririmbyi bacu bose babandi twumva yuko bashoboye cyane cyane nk'abandi tumwe bagitangura tuzobabona novuga kuri Trace Urban bidaciye muri mashup za Miki canke biciye muri mashup za Miki naho nyene basi vyityo ko babazi bito ko kuko hajya ijya TV ni TV kurikirana n'abantu benshi ari kwisi birinze ubona bakurikirana ibintu nk'ivyo tubonamo isura z'abarundi hajyanye abara agaciro cyane kuba bakora tanga ku gihugu cyacu. Ikindi kintu naco nabajije ati je kora amazi k'umugenzi ego akora hari amgana mwanditsi none kubera iki hasabwa iki mbega kugira ego mu Faransa bwabo mpora mbona amahape ko ama clip yo muri Côte d'Ivoire ya hero nishuye ikintu nambwiye ati Miki bwira abarundi siko nta kintu cyawo twumva kora ama clip meza akuma nakagoye kubarimvye kora clip nziza ari kubera bobo ari kintu cyangwa comité de visionnage nda muri iki arambye ati hinye comité de visionnage ibanze irabisigwa hari ama detail baraba abaririmbyi bino bagerageza bazashura mu buryo caca mu clip indirimbo nziza siko hamwe na production boho biko biraza tufisa producteur akora ama beat niyo yasugwa je natayishe mbye ati Miki ndumikire instrumental sindicho yayikine sizamo ajije mbwa instrumental yarikunze yavuze ati karumba nawe ndamurukire bwabo yambye ati ndumikire instrumental yasugwa kitayimo sindicho gere kumisigura instrumental yarikunze Bantu umufana wa Bantu Boy ndika commentaire nga urumva ko Bantu Boy mshoye cyane yego Bantu Boy yabona abantu banje twarakwana kandi tuzokorana bose n'abagenzi kandi je sinzo ko na Bantu Boy je nzukwana n'abantu bose abaririmbyi bose iterambere paraje umurimbyi umwe y'abaririmbyi bose yego ije sinarijya rero ni nk'iterambere novuga kuri wa muziki wacu nko twifuza yuko bo bakuri rwa gwego mpuze makungu Miki urakoze cyane Miki asante kumbere usubira kutwibutsa evenement izoba ryari sangapi kwinjira ni gute izoba ikibanzi cyahe abaririmbyi bazoba bahari bimeze gute okay abakeneye kutujyana show ni so samedi le 14 novembre 2020 muri CCF iyi samedi nyene sigura event bizotanga 17h azora aba DJ tuturu aba DJ munani wo muri Star DJs azovuza umuziki azogera igihe mashup icako tutuzuye umuziki project twirabe twese n'abantu zoba bahari hanyuma n'abaririmbyi babandanye baririmba tujye show hamikini kintu naco nagira nongereko entraîner 3000 abakeneye kuzodushikira babiri ni 5000 3000 babini 5000 amakupro urumva bisha vyoro hamikini national nibagiye ukena ama mashup yanje ali available kuri YouTube channel yanje yitwa gute DJ Miki Instagram 257 Instagram naho yego Instagram DJ Miki 257 kandi Miki ni MICK akunda kwitiranya urondeye DJ Miki 257 YouTube Instagram Facebook ama konti yose bacagwa amashivanje yose n'ibisatsi ego yes bakuzi ba buri akubwira ati akajeshe ni gahora mwitama ariko ntacyo turashaka kumwe na Miki aracatubwira byinshi nibizokurikira inyuma n'abaririmbyi kumbore bazoca kuri Trace Urban nagira shimira abantu bakora mfashamo mu bino bintu ari ujyame na team yanje Star DJ Shikira twama dukwana ibikorwa aho na team ndimo yitwa Vab isigwa ni visage artiste du Burundi bon ni team iri ngaha mu Burundi ni kuva kera mugabo ibikorwa byabo bakora izamura vuba muragiye kubimenya mufata iryo zina mu mutwe Vab ejo hirya yejo muzobona Vab musubira ati Miki yari yabibwiye uni manje nawe tuko turakora yitwa
Blue Jones namushimiye akaramfasha mu byo tuko turagira ego bless up kabisa undi muntu abona gira nshimire hari umuntu w'umugenzi je tuba tuvugana akunda gufata ibintu byanje benshi akunda gucokozanya akunda gukora utu video bitwa Jisho Jisho n'umugenzi turavugana kandi mwana ko aramfasha gupataje ibikorwa byanje Jisho vraiment akarabimfasha warashima bana ajya mu video gutwenye cyane ibintu byo gupartager ariko Jisho naje ndamufana Jisho n'umwana ndamwemera Jisho n'umwana mwiza rero kuko nawe nyene ari mu bamwe bateza imbere umuziki ndu ego kandi we ni ku bintu byose akamfasha n'abarundi natwe video twe turatwenyeje cyane cyane gose big up Jisho peace kabisa niba gira subscribe bari kumwe na Benny Byanze camera Juma Just Professional mutumire witeka yari DJ Mickey tubabwira bye DJ Mickey yes bye